Yes, bakunze ba Buja Press TV ntanguye kubaramutsa aho muherereye hose kuri microphone ni Bright Vadion. Inkuru tubazaniye no munsi ni inkuru y'ikimenyesha makuru Waka Light TV n'umumenyesha makuru wayo Landry Promoter. Subiye inyuma gato ndibuka yuko nari narababwiye yuko muri Waka Light TV hoba hari ibintu bitariko biragenda neza. Kandi twongeye gusubira inyuma haravugwa yuko Landry Promoter ashobora gutanguza ikindi kimenyesha makuru ciwe. Tutabarambiye reka tuje kwidonido. Muri iyi minsi iheze Waka Light TV tuyumvise twabonamwo Landry Promoter, ariko kuri uno mwanya suko tubibona. Ariko twibaze kuko Landry atari karagaragara cyane muri Waka Light TV. Tuvuga yuko ubu yoba afise izina rirerire ku buryo atobagikora cyane nka kera, ariko sinibaza ko byo babimeze uko. Reka dusubire inyuma gato mu kiganiro ariko arakoresha Arina Branch, aho habonetse image ntoyi ariko arapresenta umwigeme mushasha avuga ati uyu ni wagiye kuba Landry mushasha. Aho inyuma y'ico kiganiro ca Arina Branch Landry Promoter atongeye kugaragara cyane kuri Waka Light TV. Twarashoboye kumurondera Landry Promoter kugira ngo aduhe umuco w'ivyo bintu, ariko inyishu yaduhaye akaba yatubwiye ati genda kwa boss wa Waka Light TV ariwe Akestan, niwe afise inyishu y'ivyo bintu mukeneye. Akestan twaragerageje kumurondera ariko yatubwiye ngo muri no minsi nta mwanya afise. Ariko tugerageje kubirabisha amaso nuko bigaragara neza yuko Landry Promoter ashobora kuba yaravuye muri Waka Light TV, kuko abamenyesha makuru bagaragara kuri Waka Light TV akaba ari babiri gusa. Umwe akaba ari Adolphe Irakoze, akaba azwi ku kiganiro ivyo utaruzi. Uwundi akaba ari umwigeme mushasha azwi ku izina rya Leilla. Uwo nawe akaba ari we Landry yasize avuze ati yuko ari wagiye kuba Landry mushasha wo kuri Waka Light TV. Dusubiye inyuma ku biganiro Landry Promoter yakoresha byaragaragara neza yuko umengo si hari. Bright arahari kugira ngo abatohoreze inkuru uko iri. Bandanya mugira subscribe kuri Buja Press TV kugira ngo mubandanye mwironkera amakuru atohoje.